hama nkasinyara abarundi bari ngaha jalousie iri muri bajya bazonko jewe ndabubatsemo turabana kuri peuple noir iteye ubwoba ntimuzosubire kwiraba ribi ngo tuvuga igifaransa tuvuga icongereza hariho nabibwiye asigara yavyumvira ati we speak English we speak French we speak Swahili. Icyakabiri ntibishoboka ko amahera nkeneye ava mu Burundi non plus narahisemo kutarondera za AFC za Bank Mondiale kubikora naciye nkoresha ikigwanisho nzi neza nari mfise nubatse pendant 12 ans ubwizigigwa nakoranye n'abashinwa mu bwizigigwa turakora ama projet yose navuze byari bikenewe rero ko nsubirayo avec iyo passeport y'ubwizigigwa mvuge nti désormais Thierry hari ibintu ashaka gukora mu Burundi kandi ndakeneye yuko iyi expertise twakoye hirya nino tuyitwara mu Burundi batushakiriza navuze nti namaze 12 ans ntarubaka hotel ntarubaka ntana parcelle naguze muri 12 ans ndi moje mais nubatse ubwizigigwa aujourd'hui je l'utilise nk'igikwanisho umushobora avuga ati Thierry atari musinza Thierry urahari sinza so bari baje uwo munsi nose makuru aluvage no kuri ati none Thierry ni giki mu gihugu ciyo Thierry ngamubona ahema development son excellence politique ntayo yonze sino babesha nayonze iterambere ni Thierry dukoranyiriza abo bantu bakomakomeye bikugabanye na wewe inguvu ni nyinshi uri kurafonisa mu kugira ubuduhuze turabibona kandi ntitwibaza yuko ikibazo kiri muri mwebwe ikibazo kiri muri twebwe il faut ko tugira un forum yitwa Umuhuza Business Forum wanashaka singwiza murongo zikeneye sukuzuza amasaha hamagara 150 personnes bari identifiable ariko ari ikintu kimwe nakunze Thierry yavuze iki best ubunyene cha butanga kugitegura iki kiravuze ati Umuhuza Business Forum kugira ngo kigende neza habe platform aje ku mabrabra gusa je nitwa Thierry ndabigengesere aha mu Burundi imyaka 6 twatanga ibikorwa vyacu banyita ku izina rya Thierry Toilette nivyo nyene mwumvise canke Thierry mu mvugo mbabaye amatwi mazira ntoke reka ngarukirize nga muri introduction kugira sinje muri vyinshi bose mbona batangiye gufata amazuru ariko son excellence histoire yanje kugira ndayivuge mu kanya gato kugira nanje ntange umwanya ku bandi Thierry avuka ku mutama yitwa Ndabigengesere Thomas n'umugore yaje kuba umurundi kazi mu nyuma avant yari umukongoleze ho ngaho hafi yitwa Rubibi Safi Marguerite nawe nyene twamugandutse ko hirya yejo muri ako ga paradox iyo Thomas bapfa hama Rubibi Safi abure twarete ku manda tumuhamba Thierry no munsi ntitwaba turi mu bikorwa vy'isuku n'isukura umunsi duhamba papa maze imyaka 11 mba mu Bushinwa mbayo mwavuze mu Bushinwa ndahimbagwa kuko ndi mu bantu bemera cyane ko nta murundi yabaye mu Bushinwa ari maboko ivyo ndabibemeza hame cugiye rero niho mvuga nti twaciye duhagurukana nicaye impanda imva yuguruye tugomba dushingure mu mutama wanje mama gwaye diabete yabuze twarete ambwiye ati reka nihagareke ntimanga nta matware tariho ushaka ubigenze gute ambwiye ati Thierry mwana ndagwaye diabete ntegeza kubirekura uko bije umuduga wanje son excellence niwe wabaye uruhome rukwingira abantu barenga ibihumbi 200 na dignité y'uwo muvyeyi wanje nakunda muri uwo mwanya nyene niyo naciye mvuga nti birarangiye ivyo narimwo vyose nibirarangiye ivyo narimwo vyose mu Bushinwa ndabihevye aho nari mfise entreprise igira international trade and logistic na manufacturer representative userukira amazine kuko hariyo vyinshi twakoze mu bindi bihugu ni à partir d'aujourd'hui ingovu zanje ngoma ndazishire mu isuku n'isukura muri uwo mwaka nyene son excellence niyo twazanye amatoilette portable arenga 100 amakamyo vidange arenga 4 ama ordinateur 85 matériel de bureau
hamaca twangaje abantu 30 tugitangura umunsi wa mbere. Uno munsi 6 ans plus tard, Great Art Vision ni partenaire wa mbere membre wa secteur privé muri WASH canke muri EA au hygiène et assainissement, dukora ibikorwa vy'amatwarete portable. Nkashimira son excellence bice muri gouvernement twara yuko le gouvernement yama idutera iteka ikanafata amaservice yacu nonga mu nama izotangura kuwa mbere. Amaservice yacu najya amatwarete muramubona ari ku mpande zose ko ahana mu bikorwa byose biko biraba. Tumaze kugira muri ivyo bikorwa son excellence niho bace batwereka ingene twokorana na Obuha kugira turonka aho dusesa. Ninjiye mu gisata c'isuku n'isukura nabonye nzahabu ntari bwabone mu buzima. Umunsi badushikana kuri station ya Buterere nkabona ingene yubatse, aho bose bafunga amazuru, jewe nariko ndayakorako ndaba matière première irimo. Dufise plus de 33 000 tonnes, 33 000 litres. Ouais, quand ndavuga neza 33 000 tonnes ya mètre cube ya quantité iva mu bisagara ca Bujumbura bija hajya. Kuva ico gihe umwuka mpema ni usine de transformation de déchets humains en fertilisants. Tuja tugira ama études préliminaires twisponsorije kuko iyo utangiye kuvuga ibintu nk'ivyo bisaba kuja kwinyegeza ahantu ukiga hamugahamagara abahinga babishoboye, hama maze kubona feasibility ishoboka niyo utangura kubitanga. Tumaze kubona yuko bishoboka, ndabibukije yuko kuva 2008 gushika 2020 naba mu Bushinwa mbayo atari waho ndagenda kurangura garuka. Sinaba mu Burundi naba mu Bushinwa. Iyo mutamadapfa mama ngo abure toilette peut-être noba naramaze no kuronka nationalité hari y'Abashinwa sinzi ko banayitanga. Ariko kuva ico gihe niyo naciye ntangura gukanaliza ibintu byose mu bikorwa dukora. Byarampimbaye cyane kandi dafatiyeho n'akaryo ko bakeza son excellence comme arimo bwe mutwara Union Africaine mu mapiriye 10 mwihaye harimo isoko n'isukura. Nitwebwe mwagendeye muri rya foire yeruka kuba ujya mudamu n'umudamu dukorana atwara entreprise yacu ngaye Burundi, nanje nkaba ndumworosha bikorwa mu isi yose. Byaradufashije cyane kubona mwarabishize imbere bijya bikorwa. Nkashima ko mwanasinye ijya décret promulgation de la loi de ya hygiène et assainissement moi impliquant le secteur privé. Ni nayo mana uyu butrorohewe burakoze cyane. Ngiriye ko rero ivyo vyaradufashije cyane son excellence kuko ama investissement yose twagize avant ko la loi soit promulguée yari muri risque. Ifare ko umunsi umwe muvyuka muvuga ati abantu bose batari muri baveyo investissement zacu zasa ziseseka. Mugabe Imana ishimwe yarabavugiyemo murabifata hama birahagarara. Hama son excellence ibikorwa dukora ntivyagize impact gusa mu Burundi kuko mu Burundi on a pu gutanga ubuzi ku bajene barenga 400. Hama les bénéficiaires de nos services sinzi umuntu yicaye ngaha mu Burundi atarinjira muri toilette ya Great Art Vision kiretse atawurapfusha imyaka 6 iheze kuko ku mpanda aho bafise na bonus iyo ku mpanda zigiye ntiturisha kwa kubundi kwa babandi. Hama no hanze twarahamagawe na organisation ya COP30 nari mu ba paneliste kugira tuvugire igisata c'isoko n'isukura. Nikindi cabaye pacte présidentiel il y a conférence yabereye i Séville muri Espagne. J'avais eu une invitation directe kubera ba UNICEF na za Banque mondiale zari identifié Great Art Vision comme le partenaire muri secteur privé. Mugabo hageze ko tugenda au niveau du ministère des Relations extérieures
urumva nticari bwashikiye ntibumve nyene bonatanga izina ryo umuntu atari mu diplomate kuja muri iyo reunion. C'est ambassadeur Zafari yambwiye ati Thierry none ko baje yawe yaramaze uko kweri kutaje negira ifare yuko duhaguruka nka equipe tugenda twese muri Espagne. Ivyo urumva navuye muri Amerika kuko niyo sanzwe mba son excellence nje kugira tugendane na equipe gutyo nyene hama se ministre Alain Ndikumana yambaje ngo wowe urihe ko tutakora nerega ha muri ministeri bambwiye yuko batashize kuri liste y'abagenda kandi bari babitanze. So ayo mantuze ma impasse yose umva super impapuro ni bintu qui freine à ce que la voie de l'assainissement bivuye muri secteur privé bishika kure. Aujourd'hui son excellence tugeze non seulement ko surtout muri Bujumbura no mu yandi ma province la défécation à l'air libre barashaka kubabwira yuko yagabanutse. Iyo abantu bafise ama croisade akomakomeye nk'aba Christine Ndikumana cyangwa abantu bafise ibintu bikomeye bafise 30 50 latrines mobiles ziko zifasha abahari aho hariyo réduction ikomeye cyane muri défécation à l'air libre kugira habe tugabanye la pollution. Ntivyagarukiye aho comme nabaye mu Bushinwa imyaka 12 Amerika yarananiye kuba muso nobabesha parce que Amerika nibijya mwavuze icara tugwese ntuze sécurité sociale urye ntubikwe kuruha hamwe myaka 12 uba mu Bushinwa uba wahindutse machine. Muri iyo myaka 12 Thierry Ndabigengesere niwe yari ya develop le projet ya mbere iri muri Thika muri Nairobi ya musée ya usine ya fertilizer organique. Nijewe nayipromotinze nyeneyo yararishe gusa mugaca ntwara abashinwa turabikora izini irahari. Ndaza kubabwira niyo ndiko ndaja kugira hama no muri Ghana de la même manière Kumasi niyo nyere twashizeyo izine ya déchets organiques. Niyo navuga nti ibintu ndiko ndagira hanze kubera ku munsi umwe ntobigira mu Burundi. Urumva Imana kubwira nyibira akabanga nyibutse ivyo nemeye niyo yaciye yica Mutama sinavuze ko Imana ari umwicanye yaciye mutwara. Hama la situation yabaye ku mpanda niyo yaciye inyibutsa maze kubona ijya station d'épilation c'était une confirmation. Dès lors naciye ntangura kuza ndapanga kamwe nimuka ubu officiellement avec ma famille umuzungukazi n'abana babiri b'abameti bari obligé kuzoza kuba mu Burundi à partir de l'année prochaine. Tugeze ce n'est pas longtemps son excellence maze gutahura bijya mwavuze ibijanye n'amafaranga akora muri macro project naratawe yuko amahera azoteza imbere Afrika bari yaranjije le monde wese barayakura muri Afrika kugira tuze gusaba imfashanyo ugufasha nawe ntagutungisha ari yaranja akagufasha ibijanye ejo zugaruke ku murondera. Icakabiri mvuga nti Afrika sinzi ko twagagombye kurevisa wanashaka na contrat d'indépendance turabivyarimo kuko quand tu fais une demande de l'indépendance uyiguha akuhanda indépendant bivanya n'ibimworohewe sinzi ko munahura ahandi hose Amerika yaragwanye les colons baravayo n'imbunda baragwana baragenda Amerika iratangura développement ahandi hose seul l'Afrique harabaye négociation. L'indépendance ni résultat ya négociation. Sindi ko ndavuga nti vyagenze gute mugabo nta yindi nzira yari ihari. Mais les négociations ni win-win. Turakwemerera ibi mugana urare kuri ibi. Ijya contrat son excellence murayiraba. Murabe ko aya projet macro tatumwa nayo ma contrat yasinywe kugira Burundi bitwe entre guillemets indépendant que twese dans l'Afrique noire turi sûr et certain que l'Afrique n'est pas économiquement indépendant. Alors nyimba vyahereye hariya no kumudufasha namiriwe mpishije mutama wanje umuvyeyi wanje niwe atwara l'Union africaine ako kanura kavyurura ko ata pour ne pas réveiller les vieux démons murara ko bitokoreka uno mushi tugeze maze gutahura ivyo covid iheze ce n'est pas longtemps naciye nsubira mu Bushinwa aho nari mpaye kuko l'histoire yarankuye mu Bushinwa igihe ca covid ndimukira muri États-Unis imyaka 7 plus tard nsubira mu Bushinwa nasubiye mu Bushinwa pour une seule chose. Les projets nshaka kugira mu Burundi ziri impossible si j'ai pas la Chine avec moi. Icakabiri ntibishoboka ko amahera nkeneye ava mu Burundi non plus narahisemo kutarondera za AFC za Bank Mondiale kubikora
naciye nkoresha ikigwanisho nzi neza nari mfise nubatse pendant 12 ans ubwizigigwa nakoranye n'abashinwa mu bwizigigwa turakora ama projet yose navuze byari bikenewe rero ko nsubirayo avec iyo passeport y'ubwizigigwa mvuge nti désormais Thierry hari ibintu ashaka gukora mu Burundi kandi ndakeneye yuko iyi expertise twakoye hirya nino tuyitwara mu Burundi batushakike. Moi, je viens de passer 6 ans chaque kubaka usine de transformation de déchets humains en fertilisants. Son excellence ntibatevye. Bace banyereka ama usine canke amanoze bubatse turagira tout de la Chine. Ce n'est même pas longtemps bureau d'études stratégiques naraye intégré muri processus hama baranconnecte avec son ambassadeur wacu irambona telefone mu Bushinwa aramerekeza muri ville yitwa Qingdao kugira les négociations nabo. Les contrats 3 signés, son excellence, ambassadeur yarahari. Yarabibonye, babashinwa bose twari twicaranye, baravuga ati harageze ko tuza mu Burundi kugira tukonfirme ico kintu. Baraje Imana ishimwe, son excellence, ambassadeur yarabaherekeje mu ndege, je mvuye bace baza, turabakira kuri aeroport, turabashikana. Les grands techniciens bubatse ivyo bintu kuko nibo bashaka ko tuzokorana. Barashika bararaba. Les plans twakoze baravuga ati iyi station mufise ce n'est pas gestion des déchets ahubwo transfert ama déchets irayakirika ya transfert kujya nyene dans la nature. Pourquoi ne pas reconstruire iki kintu tukihindure gutya? Ndabwira nti ibintu bibiri ntituje gutangura ibintu gushasha ni kuko naho mutama wanje yitwa Toma umuntu yemera abonye ni hareba abarundi nuko tumeze. Le narrative ni benshi babona son excellence bakwizeza ijuru ukazurindira ko bakaruka kababu ni tuvuge ibishoboka kandi le langage shobora gufatirako. Niyo twaciye tugira plan yo kubaka entreprise yitwa Pan African New Technology Development. Qingdao imwe mu Burundi iyindi. Pan Africa hariya ijeje gukolekta no gusecuriza abo tuzokorana en terme parce que amahera tushaka gukoresha ni menshi. Strategy nta makashi dushaka kubaha ahubwo turakubizeza ko deke muhejeje tukabiraninga tukagira ico bita construction, operation, transfer and commissioning. Ijya party ya commissioning waundi yubatse ifo kwa mifumbire uko twarivuganye wa murimi arikoresha ambwirere resultat amabari yoce ntangura kumuhemba kumuriha amahera yankoreye vya bindi vyose ivyo byarashobotse hama uno musi aho tugeze les projets les changements zabaye turuka kuzitanga muri obuha ubu tugomba twubake son excellence koko twararonse na ntuze ya autorisation de bâtir muri bikaduhura muri table ronde muri table ronde murambabaya muri table ronde mwaratwemereye terrain kandi obuha ndayishimiye cyane yaradufashije ministre wa infrastructure ico gihe yari ministre paiement uno munsi no ministre byaciye binyaruka best irikira bikurikirana hafi parce que tous les documents signés amanuzi vyose twumvikanye vyose narabitanze kandi ndakeneye accompagnement aho tugeze aho notre station d'épuration igomba igire ico bita potassium, phosphore na azote tukoresheje ujya fumbire isanzwe koresha plus de 25,000 tonnes par an yifu mais fertilizer nini na amazi tugomba de produire son excellence plus de 12 millions de litres plus de 12 millions de mètres cubes ya fertilisant liquide hamwe dutangura kugurisha ifumbire ukoresheje jerekani amabido ya matanke kujugura ifumbire hama iri nka 100 fois moins cher que ya indi parce que na amazi hama impact nayo le contenant ni imwe phosphore, potassium na azote biri kumwe que ça soit le produit iri solide ifu que ça soit le produit ya liquide ça le même contenant hama la technologie yacu irakuramo les métaux lourds. Donc urumva ivyo vyose twaragiye sibi ubu na equipe na entreprise tuzokukorana yubatse izo plus de 4000 ouvrages ngizo profile yabo na mutama itwara bose baraje tubakira muri Kiri Garden yari effort nini ya parce qu'il fallait ko ndabikora muri accueil kugira bakunde igihugu d'abord hama bashike ahantu. Son excellence pour terminer, Pan African New Technology Development mu Bushinwa twararonse cicaro ahantu bita Qingdao. Gouverneur w'iyo ville yatubwiye ati mwebwe ivyo muri ko muragira birasaba yuko votre gouvernement Thierry
ikurokonesa nk'umuntu ariko afasha leta yabo kuko nta kintu ushobora kubasinyira leta yanyu utavyemeye. Nashaka kwibutsa abantu ngani Chine ni pays communiste. Communisme c'est-à-dire quoi? Leta itarimwo ntavyo urimwo. Point et trait. Donc uri muri Amerika ivyo biragoye kwinjira. Mugabo mu Bushinwa vyo n'umwuka uhema waguye ko ari wa leta. Donc vyose urumva biri dirige. Ambassadeur yaciye agira kano yaciye ahinyanyura kano kihuta acangira ubu tuvugana ndiroko ni muri ambassade y'u Burundi mu Bushinwa nk'umu consul honoraire pour les facilitations des investissements entre le Burundi et la Chine. Yaciye akanyarutsa aragaha umwaka kugira cenda gatanga comme ça gouvernement cinda muri Shandong ibinyarutse du procède avec impapuro zo enregistrer l'entreprise. Bica biha icizere abashinwa twagomba gukorana bamwe bashiramo amafaranga muri entreprise hari abandi bavuga ati samayera mukene ahubwo mukene amamashimwe. Donc équipe igomba yubake izo ouvrage n'ayandi ma projet de développement. Thierry nga mubona ahema développement. Son excellence politique ntayo yonze sino babesha. Nayonze. Iterambere ni Thierry ni Donc il fallait rero muri akeye habe l'image. Ndibuza yuko nous la diaspora nous sommes les premiers ambassadeurs. Na Bibiliya d'ailleurs twita twego abakristo ngo nous sommes les ambassadeurs de Christ hano mwese. Ingene no comportement en dehors d'igihugu. Nizo zituma ces investissements ziza. Navuze ni namaze 12 ans. Ntarubaka hotel, ntarubaka ntana parcelle naguze muri 12 ans ndi moje. Mais nubatse ubwizegegwa. Aujourd'hui je l'utilise nk'igikwanisho. Umushobora kuvuga ati Thierry atari musinza. Thierry urahari sinza. So bari baje umunsi no so makuru l'ouvrage no kurate none Thierry ni giki mu gihugu ciyo. Nabibabwiye akiri kare Thierry nta position yo occupy. Thierry ntari mu Thierry c'est ça en fait basanze rero n'ama eve tuko turagira ku matera n'icaryoshe n'ama evenement nabatwaye ko basanze amatwarete yacu atonze hano hose ariko arakora. Bikagaruka hano rero tugaruka nga muri iki gihugu. Ngira la diaspora dukundana. Le gouvernement, je n'amanda kibwira benshi ni kubera iki hariho une résistance nkiyi au changement. Ibintu bihindutse. Dieu nous fait confiance que dushobora guhindukana navyo. Nyimbi gitoro cabuze. Bisaba ko dutera induru. Kubera iki ega leta sumwuka. Je nivyo namvuga. Leta ce n'est pas un être suprême w'umwuka Imana igize guca imbaton highway chiza igize guca imbaton oya. Leta ninde? Je nabiciye mu ryanya kubawa. Ndavuga ati vuga umuntu wese uzi muri leta. Ni papa w'umuntu, n'umukuze w'umuntu, n'umuonkle w'umuntu, n'umutante w'umuntu, n'umuvukanyi. None ni ryari wizeye ko umuvukanyi wawe ari wahagaze hagati yawe n'iterambere ryawe. Kuko umaze gufata ko leta ari ikintu tuzokwama muri ibi. Son excellence arabivuga neza ati erega leta ninde ega twese turabakozi ba leta. Rega tuje kwirondera data wanje iduhembe ko twese turondera. Muga twese tumaze kugaruka kuri kintu kivuga ati problem maze kuyibona no kuvuga ko solution iri muri wowe. Je mbaye ngaha nishimiye imyaka irenga hafi 20 mba hanze mugabo nahisemo kugaruka ngaha parce que le développement de l'Afrique doit appartenir aux Africains avant tout. Et le développement du Burundi iteza kugaruka mu maboko y'abarundi hama nkasinyara abarundi bari ngaha. Jalousie muri bajya bazonko jewe ndabubatsemo turabana kuri peuple noir iteye ubwoba. Nimuzosubire kwiraba ribi ngo tuvuga igifaransa tuvuga icongereza. Haro nabibwiye asigara yavyumvira ati we speak English, we speak French, we speak Swahili, we speak any language not because we have to, it's because we can. Sizo kama mvisi ndabisubira mu Kirundi ati ntituvuga icongereza abanyafrika ntituvuga igifaransa ntituvuga ivyo byose ntituvuga kubera dutegeza kubivuga tubivuga parce que tubishoboye. Hariho anecdote iri muri Amerika bavuga ngo abantu bavuga indimi zibiti bakaba bilingue ngo uvuga ururimi rumwe mu Amerika. Quand tu parles deux langues on t'appelle bilingue. Mais quand that's ko Claude yabishingiye nta. Mais when you speak one language they call you American. Do America ni wavuga ururimi rumwe nkinga. Rero iyo mucima nduvuga indimi zine
agerageza kwereka ko atacumaze me kinji. So turabe les compétences dufise tuzikoreshe dans le sens de développement. Ntidusubiye kwigaya ngo tuvuze igifaransa numusavuze mega turabwa nabe tuvuga ico oya. We speak those languages because we can. Bobo ntavyo bashoboye. Mu Faransa mubwira avuga icongereza muzokwiruka. Umwongereza mubwira avuga ifaransa muzokwiruka. Seule l'Afrique ni ifise izo ndimi zose kombine. Hama mukibuka yuko le projet ya Tour de Babel yapfuye kubera indimi zatandukanye. N'est-ce pas? Imana yibishe kubera indimi yabitandu gusa. Hamwe umwe atange asaba itafari bakamuha amazi. Son excellence. Kimwe no vuga mu madoléance kugira mpeze ntanga umwanya ni bibiri. Mu ma contrainte nabonye kandi sindiko ndavuga umurundi de manière globale. Nasanze Burundi ububaka n'usambura baricaranye. Ivyo nabyo se gitangaza ni gwagwamfu n'ururo bibiri ivuga. Tera ururo ku murango mwasakazaga kuitamo gwamfu vyamera birasa. So nesanso nigeze kuvuga ngo akari mu mpene niko kari no mu ntama. Akoma avuga ni sone sinadufasha ko kantu tugahinyanyure turabe ingene vyo hinduka kuko twese ni dusa. Akari mu mpene gashobora kuba kari mu ntama mbwa hari inka mwibagiye muri ico giharuro ariho n'ibindi bikoko twifuza yuko uburundi gutera imbere kandi muri leadership yiwanyu son excellence turahari. La jeunesse turahari, la diaspora turahari kandi baza yuko twese kujya mu bivuga tugiye hamwe bizoshoboka. Pour la toute dernière fois, son excellence, ikintu nasanze gihaze muri organisation ya diaspora. J'ai suivi diaspora 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, no 2026. Ikintu kimwe nasanze carabuze. Nibaza ko muzodufasha abari muri organisation. Nikim. Les forces mumvise nga hamwe zoja hamwe zoduza Burundi. Ikibazo ca naka shwa usanga naka gifite inyishu. Vyabaye kuri mission Nikondeha no mutama wacu. Ndakene twari natanze programme l'année dernière. Ati tugira ico bita umuhuza business forum. Umuhuza kabuke parce que son excellence en soi c'est la personne d'umuhuza. Ahuza nde. Ahuza son excellence ndabivuga neza igihe c'abami babandi bakomutse ku bami ubutunzi bwabo nubu baracabufisa abakurikiye mu gihe ca Republika ya mbere Micombero Bagaza na Buyoyo bajya abatunzi b'ibicocoro bikomeye nubu baracafisa amafaranga yabo après 2000 abatunzi bagiye baravuka turababona nubu baracafisa ubwo bushobozi bwabo. Mwaragize ikintu ca mbere je nzokwama ndabashimira no mwijuru nzokivuga Imana ibakire kubera ico. Paege c'est une force ikomeye cyane. Les jeunes, plus de 22 000 jeunes baba impactés par à peu près 50 milliards mwashize Rwanda ati aya na muri development. Ubu twicaranye na la diaspora. Jewe peut-être abamanama ntajamo. Mugabo nta na rimwe ndabona. Chambre de commerce CFCIB yicaranye na Paege ikicarana na diaspora ikicarana nabajya batamamvuza pour discuter les problèmes de l'économie. Ikibazo cyose tugidiskita séparément. Papa no yapfuye ambwiye ati ikintu ca mbere nabonye kibabaza mu vyayi mwana mu myaka 80 mfise sikurara inzara eka sukubura kubarira amashuri eka ngo nukubona abana wavyaye baryana. Umuvyeyi wanjye yapfuye afise imyaka 82 nakunda kwicarana kugira anyungure. Umuvyeyi abonesha amaso yiwe abana batumvikana badakundana baryana nico kintu ca mbere kimubabaza. Mwaravyivugiye narasanze gutwara Burundi nkuko mubivuze sivyoroshe twirabiye twebwe mu ntama kuko akazi ko mungere buri uzuka baze ntama. Nukuri Imana ibongereza ubwenge. Jewe nafashi ya mbere avuga nti amajambo muzovugira kuri micro muri mu butare muri mu mazi muri mu misozi iryo je nzorifata nk'ibwirizwa nzogikorerako ibikorwa vyose nkora fata kuri rya jambo muwa mwavuge aho muri kuko nta discours muvuga incika kuko je hajya niyo mfatira ibigezweho vy'igihugu ni nako namenyanye na wanashaka na ministre à l'époque ari muri best kuri presentation yagize gusa
vyose urumva vyaraje biradufasha. Pour tout terminer, ahantu turi son excellence twaratashe kandi turahari, dukoranyiriza abo bantu bakomakomeye bikugabanye na wewe inguvu ni nyinshi uri kurafonesa mu kugira uduhuze. Turabibona kandi ntitwibaza yuko ikibazo kiri muri mwebwe, ikibazo kiri muri twebwe. Il faut ko tugira forum yitwa Umuhuza Business Forum. Wanashaka singwiza murongo zikeneye sukuzuza amasaha, hamagara 150 personnes bari identifiable. Naye natanze yuko not conceptuel gira turamingene twovyorganiza au niveau de la diaspora ukwacu. Mugabo kuvuka tusanga abarundi tumeze turakundana kuko mutamata bonetse umenga ntitwegera. Kera ubuco mugana atahari uwundi wose yavuga umenga ariko gutera induru. Iyo mutama bonetse twese turegera. Dukoresha iyo force rero ihari kugira turabe ingene Umuhuza Business Forum yo kwamiherekeza les journées portes ouvertes za diaspora, hama twidantisha abe n'igitabo kiza gitanga profile y'umwe wese ari muri ico gitabo. Uyu ni Thierry Ndabigengesere ari muri wash canke hehe, hama bikagira uko bigenza. Son excellence, nos œuvres ntizagarukiye mu gisagara. Muri Kigondeka twarubatse intuze toilette Ecosane ifasha abana barenga 200 collecte des déchets. Tuca tugenda ahantu mu Bubanza hitwa Kivyiru, hagati bavuga mu Congereza ngo in the middle of nowhere. Tuhashira toilette hari amaze gufutwana tune kuko ni âge de 7 à 12 ans. Tuhashira toilette uno musi go turavuga abene gihugu bo ngaba ko bagwanira umwavu. Parce que stratégie tukoresha nitwubaka les infrastructures ngo tuzibaye, parce que c'est toute une éducation. Les toilettes Ecosane nabonye nasanze ari une partie d'échec kubera ntibahejeje la chaîne. Tuwe turaherekeza la chaîne jusqu'à ce que dutangura no gucollecta amadeshe. Narumvise byaranguye mu matu yuko mwigeze kugira le projet au niveau y'amashuri ya Microfo gushiraho les toilettes Ecosane. Twebwe turafise modèle son excellent. Ujya turakora turi muri secteur imwe. Twebwe rero aho bitandukaniye nous accompagnons kuko inyungu yacu tuza kwigabura n'umurimyi. Ifumbire harageraho tuyimuha ni nyimba waro w'imbura itoni rimwe zikaza ari 10. Izo 8 zisigaye turazigaburamo kubiri. Donc on accompagne gutyo jusqu'à ce que l'éducation yinjira. Iciza cyaho hano batangwe kuvuga ati ahubwo twigisha ingene tuvyubakira kuko twamaze kubona inyungu biduha. Nashaka rero son excellence au niveau de la présidence mu vyure ya projet bari barambwiye yuko ariyo projet mwari mwatanze barondera ba execute. Turashaka gukora na son excellence twafasha phase muradwa nk'akabanza tubereke phase juste pilote. Mubu déjà rero contrat de kagusinya na UNICEF sur la phase période de la construction de la latrine mobile Ecosane mu Kayanza tuzogenda. Murakoze cyane. Hariho rero ibikorwa byinshi ariko hari ikintu kimwe nakunze Thierry yavuze iki best ubunyene cyabutanga kugitegura. Iki kiravuze ati Umuhuza Business Forum kugira ngo kigende neza habe platform aje ku mabrabra gusa, tubanze dukore haza abantu byukuri bari active kuko ari muraca bumva ngo batonze nanje ntonde muzoca muraba modele payeje ho rikoresha. Payeje iragira les termes de référence, ikagira platform abantu yandikishako udakwije vyangombwa uraba elimine. Urumva les termes de référence zirabaho abazo participa ni bande baje kutugirira akamaro koko tuba tuzi tuti aba barashobora kuba aribo batuma tuvuga tuti iyi forum niyo yatumye iki kiba. Zijya forum dusiro developer duha tugirabona haza n'abantu b'ibinebwe bose barimwo mugabo cette fois tuvuga tuti iyi ni y'abagwiza tunga. Iyo tuvuza abagwiza tunga tuvuza abagwiza bukene kuko hariho abakomisiyonera bitwa badandaza kuko abonye yungutse menshi agaca avuga ko ari umugwiza tunga. Si umugwiza tunga n'umukomisiyonere kuko n'umuintermediaire n'abandiko ndabibasigurira ucuruza ibintu byabaye produit par wundi mugwiza tunga. Wewe uri umudandaza nturi umugwiza tunga. Umugwiza tunga n'ujya produit ki produire richesse, abo nibo baba aribo. Rero muzoca mu determiner les termes de référence duce tugira mwugurure ntuze platform biyandikisha hamwe udakwije vyangombwa visible muzobwira les termes de référence
aba ari we yiyandikisha, ari uri ngaha mu gihugu hagati, ari uri muri diaspora, bose abiyandikisha tugire iyo nama, nibaza ko yo tugirira akamaro.